Black Entertainer TV. Reka dusimbire neza na neza hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho bivugwa ko umuhanzi Element ashobora kuba agomba kuza gutura mu gihugu ca Amerika, aho ariko ararondera impapuro kugira ngo aje kwibera Amerika. Aho ubona bamwe mu baririmbyi bari basanzwe babakuriye ari bo nka The Ben hamwe na Medi bigeze kugenda, ariko bobo bari bajanwe na event ya leta. Mu nyuma rero baza guhiga ukuntu botoroka bakigumirayo, ariko mu nyuma naho baza gusaba imbabazi nubwo ibyo bakoze byaciyemwo, barabayo barashakisha ubuzima. Ubwo baje kwisigura bavuga ko icyabitumye kwari kurondera akanoti, ariko uko babibonye bavuze ati reka noneho tugaruke duce bugufi dusaba imbabazi dusubire mu gihugu c'amavukiro. Noneho umuhanzi Element aho bitandukaniye navyo, wewe rero ari karondera impapuro zo kuja guturayo nyene kwiberayo biciye mu mategeko, ntavyo kuvuga ngo yajanywe na leta ngo canke iki. Uya we nyene ku giti ciwe ari we yijanye. Rero umuhanzi Element nuko amakuru ahari ava ku bantu biwe banyabo avuga ko impapuro ziriko ziraronderwa. Je tugiye kubana mu kidu kiganiro, ni Taisi the winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Reka nongere ndaguha ikaze we wahisemwo gukurikirana ino Black Entertainer TV. Noneho ndakubwira nti ikaze ni karibu mu kiganiro tugiye kubanamwo uno munsi. Twaje n'amakuru y'umuhanzi Element amakuru dukura mpande y'abantu begereye Element canke abo novuga ko ari inshuti magara ziwe. Nuko biriko biravugwa ko umuhanzi Element umwanya n'umwanya ashobora kuja kubandaniriza ibikorwa vyiwe canke akazi kiwe neza na neza hariya muri Amerika i New York. Bikavugwa ko ashobora kuba ariko ararondera vyangombwa kugira ngo aje kwibera hariya i New York muri Amerika. Bikavugwa ko ariko ararondera ibikaratasi vyemeza ko ashobora kwiberayo. Noneho tuvuge yuko ashobora kuba afise nationality zibiri, akazoba ari y'u Rwanda hamwe n'igihugu cha Amerika, nko kubona abandi basanzwe babifise. Uravye nk'umuhanzi The Ben cyangwa umuhanzi Medi, bo basanzwe ibyo babifise, kuko ubona aho nka The Ben ubu kuja muri Amerika ni nkaho yova mu Rwanda aja Uganda. Rero ukabona ko ari ibintu biba ari byiza, ariko rero ukabona ko atari neza na neza, atari inkuru nziza ku muziki nyarwanda, kuko bavuga ati nimba tubuze umuhanzi Element ubwo nta kindi dusigaranye, kuko umuhanzi Element ndakwibutse ko ari umwe mu bahanzi ngaha mu Rwanda bafise ico novuga nka talent imwe, talent idashoboka, imwe itabaho, talent iri hejuru cyane. Nkakwibutsa kuno muhungu iyo yinjiye muri studio agakora umuziki numwe atigera kubita squatter, ubona ko akora ingoma izimeze neza. Mu myaka 3 gusa amaze gukora amateka menshi, amaze gukora amahiti menshi, aho ubona indirimbo yiwe ya mbere iri kuri YouTube imaze kurabwa ni miliyoni zishika 14 hariya, iyo yise Kashe. Iyo akaba ariyo ndirimbo ya mbere yatanguye ku rubuga rwiwe rwa YouTube, aho ubona uno muhungu ibyo akora abikora neza kandi azi ibyo arimwo. Hakwibutsa ko ari umwe amaze gukora ibintu byinshi, amakorabo n'abaririmbyi bagiye batandukanye, aho indirimbo aherukira gusohorera ko ari indirimbo bise Ayayaya, bakoranye n'umuririmbyi Bien wa hariya mu gihugu ca Kenya, kuva muri Sauti Sol, hamwe n'umuririmbyi bita Baraka kuva hariya mu gihugu ca Uganda. Ninavuga Baraka wumve Baraka Joshua kuva mu gihugu ca Uganda hariya, ubona indirimbo bayikoze ikaza ari hit after hit. Uno munsi ubona iriko irakora amateka
ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndakwibutsa ko umuhanzi Element Ele kandi ari umwe mu bantu bitabiriye ririya higanwa ryabereye muri Nigeria bari bise Afrima Award, aho yari mu gisata cy'aba producer. Ndakwibutsa ko n'agashimwe yagatahanye, yabaye the number 1 producer in Africa muri Afrima Award, aho yatashe atahukanye ako gashimwe. Rero uno munsi tuvugana Element Ele akaba ari we mu producer w'umwaka muri Afrima Award 2026. So rero ukabona ko ari ibintu by'amateka ku gihugu cy'u Rwanda, kuko nimba umu producer waba ashobora kuja hariya akanaga hasaba aba producer bagiye batandukanye, harimo abanyanigeria, abanyatanzania, Kenya n'ahandi, urumva ko ari ibintu biba bimeze neza, n'ibintu bihesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Ukabona ko umuhanzi Element Ele kandi afise ibikorwa byinshi ariko arakora, ariko akaba ari umubabaro nkaho novuga ku banyarwanda, kubera kurumva ntagiye kubandaniriza ibikorwa bihari. Bakavuga none nimba twari dufise umu producer wa mbere akaba agiye gutura muri Amerika, iyi miziki yaho ritujagaraza ubundi ninda zosubira kuyikora. Ego aba producer bari bahari, mugabo uno munsi umu producer yarari novuga ko yarari kwisonga this is Element, kuko ugiye kuraba Element n'umuntu yara azi kuvibinga n'abantu bose, yani si wa muntu uza ngo kunu Element ni wa muntu iyo muri studio ukuje niko kwakira, kandi iyo ibidashoboka utabishoboye arakubwira ati oya hano wari kugira uku bimeze uku, kubera ko biba ari navyo bintu byiwe asanzwe akora. Urumva asanzwe ni the producer no muririmbyi, byose arabishoboye. Rero abari ibintu byiza gukorana nawe, kuko uba uri gukorana n'umuntu asanzwe akora ibyo bintu, kandi akakubwira ati uko biri kose korana inguvu n'ijwi rya usanzwe ufise, nta kidashoboka my friend, byose birashoboka. Rero umuhanzi Element Ele nuko amakuru ahari ashobora kuja kwiturira muri Amerika umwanya n'umwanya. Mbega wewe woba warusanzwe uri umukozi wa Element Ele, ino nkuru uyakiriye gute? Nkakwibutsa ko wewe rero utarakora subscribe, ko wokora subscribe, ugakora like, ugakora na comment na share, kugira ngo tuzokomeze kumenya n'ibindi byinshi tuzogenda turacisha kuri ino TV yanyu Black Entertainer. Rero nkaba ndabahaye agawane, je twari kumwe ni wa muhungu wanyu nanone, nayo ibindi bikurikira naho ubutaha. Ciao ciao.